umurundi wese ngo azoba yinjiza amadorare 200 ku mwaka mu 2040 nayo mu 2060 muri ico kiringo nyene yihiza amadorare 4500. Ibi tubisanga mu cegeranyo c'imbonoka zoza y'Uburundi igihugu cifashe mu 2040 itembere mu 2060 cyatuwe ku mukono mu 2023 n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri ico cegeranyo ibiharuro ntibigarukira aho gusa. Hano dushimye kugaruka kuri ibi bine. Ko mu bijanye no kuramba espérance de vie ngo mu 2040 umurundi azobaho kugera ku myaka irenga 64. Mu 2060 naho ico cizere cyo kuramba ukizogera kuri 80. Uno munsi ico cizere cyo kubaho mu Burundi giharurwa ku myaka irenga gato 59. Mu bijanye n'irondoka igitigiri c'abana kuri buri muryango ngo bakwiye kuba batatu mu 2040 nayo mu 2060 bakagabanuka bakaja kuri babiri. Ni mu gihe kugera mu 2021 mu Burundi umuryango wagereranirizwa kwibaruka abana barenga batanu. Tugarutse ku vy'ubutunzi ngo urugero rw'ubukene bw'ifaranga ngo baruri ku bice 50% vy'abarundi mu 2040 nayo mu 2060 rukaba ruri kuri 20%. Gushika mu 2020 ubwo rugero rwari ku bice 62 n'ibice 4%. Mu bijanye n'ubuzi hategekanwa ko mu 2040 abazoba bafise akazi bahembwa boba bagera ku bice 30% nayo mu 2060 bakagera ku bice 70%. Ibi kugera mu 2020 ntivyarenga ibice 14%. Kugira ngo ivyo bitigiri bishobore kuba impamo rero ngo hakenewe inguvu zikomeye na cyane kuva hasi. Barumwete Simeo umwigisha muri za kaminuza avuga ko nk'intwaro ya komine ikeneye abantu nyabo kandi bazima. Aha uyu muhinga avuga ko hakwiye abantu bazira uburyarya bagashira imbere ya vyose intumbero ya komine bakorera mu muco bakerekana ivyo baranguwe ndetse bakareka n'abene gihugu bakagira ico baterera mu iterambere rya komine yabo. Namwe mubibona gute kugira ibi biri mu nyandiko bihinduka ukusi?